Jewe nitwa Nibigira Patrice. Jewe na nkiza muri Dynasty Global. Naje ngomba nyene kwiga urumva nari mfise nerve sciatique nkiza. Hanyuma mfise iyo nerve sciatique maze gufata agaproduit nka kamwe inyuma ya 2 semaines iyo nerve sciatique yari yakiza. Nibaza ko beshi muri mwebwe mwigeze kumbona bariko ndiko ndashinga intaye iyo nerve sciatique. Maze kurya utwo duproduit nariye nka tubiri umva kamwe naciye numva nakize muganje ndabandanya ndanywa tubiri. Ndareka nta kindi nanyoye kuko naciye nkira nerve sciatique gushika uno munsi. Mugabo maze igihe maze nka 3 mois naciye ngwara iyindi ngwara ikomeye cyane. Ndagwara ndaremba cyane ndaja kwa muganga kuko nari ngwaye mu nda naca ngenda kwivuza ku baganga nyene bivyo mu nda ku ginekologe niho nagenda kwivuza. Maze kugenda kwivuza barampima nari meze nabi cyane barampima baca babona mu nda umva nagiye ku baganga beshi babona mu nda ndafise ikintu bita igikiste muri ovaire ngira ngo nk'abadamu barabimenya cyangwa abaganga kiste sinzi ngene novuga n'ikintu n'ikivyimba cyo muri yo cyo mu nda. Hanyuma mugabe ico naho bakibona ari kinini cyane bavuga ati si cyo kintu kigira kimwica kuko nari meze nabi cyane barabiza hari yabo tuvukana n'abana banje ngaha. Rero bamaze kugerageza abaganga beshi ikanka barondera ikintu kigira kimwice baca bandika muri scanner muri Tanganyika ke. Maze kugenda ico kivyimba barakibona mugabo bacabona n'ikindi kintu c'igihute kinini citwa kiri ahantu mu matrompe nico cari kimereye nabi cyane. Hanyuma baca banshira mu bitaro ati reka tumushe kuri ku antibiotique iki kintu sisho gupfa kopera kibanze ciyegeranye neza kugira ngo tuzocopere kidasanzara mu mubiri wose kuko gisanzaye mu mubiri wose aca genda bari bamaze no kubimbarira. Hanyuma baranshira mu bitaro naragenda mara isomene mu bitaro mugabe inyuma yiyo ntuzeye yukuva mu bitaro maze kuva mu bitaro nsavye nti ngomba mve mu bitaro ubu sinoguma mu bitaro ngomba nze gufatira imiti mu biro. Barasubira barampima bavuga ati iki kintu ni caheze rero ni kumwopera nta bundi buryo baca bararondera narabaganga ati tumujane muri bloke baranyankeye no gutaha urumva nari nabisavye nti ntahe bariko baraharuza nyene ngo mve mu bitaro baranyankira maze guharuza urumva nagomba guharuza ngo ntahe mugabo baganga baranga nja mvuga nti aya mamiliyoni yo kugira operation je ntahe noronka ngo mbanze ntahe nzoje kurondera amahera nzoceniraro senta ndasenda zifata nije ngo masubiye mfatero senta ndazifata naho mu bitaro nari ngwaye nari ndemvye yesha barakangira bakakandamiza mise yose mu gitondo ku mugoroba nkaguma ndakanya umva naraga kompletesha iyo miti bariko barantera. Mu nyuma rero nca ndataha baranyemera ati taha kuko ntibonye kwera ntabishaka kandi ntafise amahera nca ndataha ntinzoza inyuma y'indwi zibiri ndazirenza no kuzirenza nca ndagenda nsabiye kugirisha control umva babanza kugira control baca basanga cagihute cagabanutse nka gushika kuri ramwati. Hanyuma muganga arambwira ngo none uri gufata imiti yihe ndice imiti ndiko ndafata nayo ntayo urabizi ko atayo mwambwiye ko atandi antibiotique muzoma. Aca avuga ati rero genda inyuma y'indwi zibiri zocugaruka ndaguprogramme wewe yagomba kungira urumva nze niteguye urumva n'uwo munsi nari nagiye nditeguye. Hanyuma maze gushikayo aca arambwira ati reka tugupime kandi bampimye inyuma y'izindi ndwi zibiri inyuma urumva ni ukwezi kwari guheze baca basanga ako kantu kahetse
hasigaye utuntu n'udutrase dukeyi urumva cavuye kuri 89 mm bagitangura ku mpimbi irigira kabiri baje basanga ni 33 mm irigira gatatu ubu rero nagiye mu ndwi yaheze baciye basanga ngo raka w'imilimetri ako ngo ntibakope ubu rero meze neza nta n'idurere nimwe numva mu nda ubu meze neza izi ni impapuro ko nagiye ndakurikiranya bashobora kuba ari abiri urumva ubu meze neza ndashimiye Imana yanyeretse ibi bintu murakoze cyane ndabona banditse madame Nibigira Patrice ecographe pelvienne murayizi ni ecographe yo muri ibihimba by'irondoka muri make no mu nda iya mbere yo nari namaze kuyisoma kuko sinobisoma byose ni byinshi ariko nagomba ndababwire resultat mbona ya nyuma ku bintu intaya yarayizinze mwayumvise